Shalom shalom bene data nshuti z'umusaraba groupe b'amaso ishengero ry'Imana abakristo bose bo mu mashengero yose mu mihingo yose itandukanye ndabaramukije mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Haleluya, Imana ihabwe icubahiro cyane. Mwene data ndaguhaye ikaze muri iki kiganiro b'amaso. Hanyuma rero dufatanye amajambo y'Imana kuri uyu munsi wa gatandatu wo muri Bibiliya ari wo witwa Yomushishi. Uyu n'umunsi wa gatandatu utwibutsa igihe Imana yarema umwana w'umuntu, yarema Adamu na Eva, kandi turabona ko uwo munsi ari nawo munsi uhoraho yaremeye ko ibikoko byo mu ishamba hamwe n'ibikoko bimwe bibana n'abantu, ibikoko biribwa, byose byaremewe kuri uwo munsi wa gatandatu. Uyu munsi wa gatandatu niwo kandi tuboneramo yuko umwana w'umuntu yacunguriweko, niwo munsi Yesu Kristo yadupfirako ku musaraba igorogota, maze Yesu aradupfira kuri uwo munsi kuko bwaca bitegurira isabato. Ayo majambo yose niyo tugiye gukurikirana kugira ngo dufatanye kuyiga. Nuko rero muri kano kanya ndaguhaye ikaze mwene data kugira ngo duce bugufi maze dusenge Imana kugira ngo Imana iduhe ubusobanuro, Imana iduhe gutahura. Mwene data aho uri hose ndagira ngo nkwinginge utega amatwi, utegura umutima, utegura ubugingo, kuko izi nyigisho zirakuraba, izi nyigisho zirandaba, izi nyigisho ziraraba ishengero, kuko birashakirwa yuko umwana w'umuntu atahura, asobanukirwa, kugira ngo tumenye uburyo twitegurira gusanganira umwami w'abami, twoye kuzimagirika tugenda nk'abagenda mu mwiza, kandi dufise umuco w'ubugingo. Uwo nawe ni Yesu Kristo umunyanazareti. Ndakuraritse rero nguha ikaze muri iki kiganiro, hanyuma dufatanye rino sengesho dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uhoraho ugira neza, ndagushimiye kuri iyi saha n'uyu munota. Urakoze kuri uyu munsi mwami, twongeye kugirirwa ubuntu kugira ngo dusangirire ijambo ryawe. Mbanje gusaba kunyoza no kumpumanura mwami, ndasengeye data buja wera umukristo wese agiye kumvira ijambo ryawe. Mwami ndasabye amaraso yawe Yesu Kristo amboneke ko, ndasabye amaraso yawe aboneke kuri uyu mwene data ariko arumva iri jambo ryawe. Mwami Yesu, ntihabe mwami aho gutambamira iburyo canke ibumoso, ahubwo gusa dukurikize ico mpwemu w'Imana ariko aravuga, asobanurira ishengero kugira ngo umugeni wa Yesu Kristo yicaragavye, yicare yiteguye. Urakoze nubishimigwe, ndabikengurutse ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Bene data bwoko bw'Imana, kaze muri iki kiganiro kuri uyu munsi wa Yomushishi, ari wo munsi wa gatandatu mu rurimi rw'ikirundi, hanyuma mu rurimi rw'abapagani nawo akaba ari wo munsi hano tukaba turi ku mugoroba wa vendredi soir, ari wo munsi wo kwitegurira ko isabato. Isabato rero nk'uko mubizi itangura mu kirengazuba, hajya ku masaha y'umugoroba, iyo izuba ricokeye niho isabato itangura, hanyuma rero ikaza guhera bukeye mu masaha y'ikirengazuba. Uko niko byari bimeze. Ivyo byose turaza kubibona hano mu gitabo ca Bibiliya yera mu isezerano rishasha. Nuko reka muri kano kanya tubanze tuje mu bikorwa nyezina vy'iremwa, Imana irema umuntu. Dusome igitabo c'Itanguriro igihimba ca mbere, maze dusome duhere ku murongo wa 24. Dusome mu izina rya Yesu. Imana iravuga iti, isi nizane ibiri n'ubugingo nk'uko amoko yavyo ari, vy'ibitungano n'ivyikwega hasi n'ibikoko vyo mw'isi nk'uko amoko yavyo ari biba kuno. Nuko Imana irema ibikoko vyo mw'isi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibitungano nk'uko amoko yavyo ari, n'ivyikwega hasi vyose nk'uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari vyiza. Imana iravuga iti, tureme umuntu mw'ishusho yacu, ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mw'ishusho yayo,
mu ishusho y'Imana niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo bubiri, maze Imana irabahezagira iti murondoke mugwire mwuzure isi, muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Imana irababwira itehe ndabahaye ivyatsi byose vyama utubuto biri ku isi yose, n'igiti cyose cama ivyamwa birimwo imbuto zavyo, bibabere ivyo kurya vyanyu. Kandi ibikoko byose byo ku isi n'ibiguruka mu kirere byose n'ivyikwega hasi byose birimwo ubugingo, mbihaye ivyatsi bitotahaye byose ngo bibe ivyo kurya vyavyo. Biba kuno, nuko Imana yihweza ivyo yaremye byose, kandi byari byiza cane. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatandatu. Haleluya! Uyu munsi wa gatandatu Imana yarangirije ku kurema ibiremwa byose mu ijuru no mu isi. Hari ku munsi witwa Yomushishi, ari wo munsi wa gatandatu mu Kirundi. Mwene data, aha nyene duhera ngaha nyene, nagira ngo mbaze uyu munsi wa gatandatu, hano ijambo ry'Imana yatubwiye ngo buragoroba. Hano kuvuga ngo buragoroba bihera iyo izuba rirenze, niko Imana itangura guharura. Reka duhere kuri uyu murongo wa nyuma hanyina aka kajambo kuri B, haravuga ngo buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatandatu. Iguharura ku Imana gutangura hajya saa 12. Reka tubishire mu Kirundi ciwacu. Uguharura ku Imana kuguharura umunsi utangura hajya 6h du soir, saa 12. Canke mu nandi majambo hamwe twoharura tukavuga tuti 18h du soir, hajya ku masaha y'umugoroba niho Imana ibitangwe guharura ati buragoroba, hanyuma buraca. Iyo bukeye amasaha 12 y'ijoro abaheze, igice cy'umunsi ku Mana kiba giheze. Hanyuma rero umunsi uza guhera hariya ku mugoroba w'uwundi munsi wabukeye. Rero buragoroba buraca, uwo wari umunsi ugira gatandatu. Uyu munsi ugira gatandatu, nagira ngo mbaze abantu bose basomye Bibiliya, mwibaza ko ari wa gatandatu yuhe? Umuntu yabahenze yuko uyu munsi wa gatandatu ari kuri samedi ninde? Nagira ngo mbaze abateologiye, nagira ngo mbaze abantu bize, abapastori bize bagaca muri za teologi, bagafata abize ivyete vya mbere n'ivya kabiri n'ivya gatatu, abize histoire de l'église, abize akahise k'ishengero, bakiga na vya bindi byose, n'abasomye ibitabo byose, nibatubwire uyu munsi wa gatandatu ni kuki mwawufashe mukawita ngo ni kuri samedi? Ico kinyoma nagira ngo nsabe abakozi b'Imana b'inararibonye, abapastori bayoboye amashengero, bahaguruke maze baze tuganire kuri iryo jambo, baze tuganire bene data. Nimuntabare, nimumfashe. Ndagira ngo mbabaze, ni kubera iki yo murarika ishengero, mukararika abakristo muti kuwa gatandatu tuzoba dufise seminaire, ati kuwa gatandatu hari ubukwe, mukavuga muti kuwa gatandatu tuzoba dufise igikorane, mukavuga muti kuwa gatandatu tuzoba twakira umushitsi. Uwo munsi wa gatandatu mukavuga mugaheza, mukavuga wa gatandatu wa wundi twita uwo mwita samedi. Samedi y'imvugo y'igipagani. Samedi ariyo Saturne, ariyo yavuyemwo ikigirwamana citwa Saturne, ariyo bahavuye bagahinduramwo ngo ni samedi. Iyo samedi abaporoti nabo n'abagatolika barahaguruka bati ni kuwa gatandatu. None uwo munsi wa gatandatu murafise icemezo cyuko uwo munsi wa gatandatu ari kuri samedi? Ni kubera iki? Ni kubera iki? Nagira nkubwire yuko uyu munsi wa gatandatu wo muri Bibiliya Imana yavuze ati buragoroba buraca, uwo munsi hari kuwa gatandatu wo muri Bibiliya, ariyo vendredi soir, vendredi y'abanyamahanga, vendredi igiharuro c'abapagani b'i Roma. Bafashe umunsi wa gatandatu wo muri Bibiliya maze barawonona, barawica, barawuhindura, bagiye basubiza inyuma baseta ibirenge, bafashe ibiharuro by'Imana barasubiza inyuma. Mwene data, igituma abantu bazosangwa batiteguye ndakibabwire, kuzosangwa utiteguye nuko uzosangwa
wari kuraharura gahunda y'Imana nawe ugasanga uracari ejo hahise, ivyoshitse uno munsi ukabitegereza ejo, urumva uzoza kurangamiza amaso usanga akanyoni karuye. Dufate nk'akarorero, nimba isabato iri kuri samedi, hanyuma nawe ukayiharura yuko isabato iri kuri dimanche, nimba Yesu Kristo azocaza ku munsi wa dimanche, urumva mutegere neza, wewe uzoca usanga mu gishingo cy'uko wari kumwitega kuri uwo munsi wa mbere w'iminsi ndwe ari wo witwa Yom Rishon. Kuri ubu nimba ari wo munsi Yesu yozirako, wewe mu mutima wawe uzosanga umutegereje kuwa mbere ari kuwa mbere wa wundi w'abapagana ari wita lendi. Uko niko shetani yanyuranije, uko niko shetani yanyuranije. Nagira ngo mbwire umuntu wese, ndamubwire nti Yesu yabwiye abigishwa biwe ati musenge cyane kugira ngo uruhungo rwanyu ntiruze rube mu rushana canke ku isabato. Ndagira ngo ndabisubiremwo ngo ntiruze rube ku rushana, mu rushana canke ku isabato. Musabe kugira ngo uruhungo rwanyu ntiruze rube mu rushana canke ku isabato. None niwasenga ukavuga yuko isabato iri kuri dimanche, none nimba uruhungo Bibiliya Yesu Kristo ariko aravuga nimba ruri kuri samedi, mwene data wumva utazoba uri mu zasabwe, wumva utazoza gutora ibuye akanyoni karuye, wumva utazoza kumera nk'umwe yazimiza impene hanyuma bwaca akanya akaza kwabira nkayo yamaze kugenda. Mwene data ndagira ngo nkubaze, ni kubera iki mwafashe uyu munsi wa gatandatu wo muri Bibiliya mukawita yuko ari vendredi, mukabita ko ari kuwa gatanu? Ndagira ngo nkubwire rero mwene data, aho uri hose uhindure, utangure guhindura ibi biharuro, utangure guhindura iyi mvugo hakiri kare. Mwene data utangure guhindura iyi mvugo hakiri kare. Hanyuma rero ijambo ry'Imana ryamaze kutubwira yuko Imana yahaye ububasha umwana w'umuntu, iramubwira ati iyi si ndayibahaye, n'ibikoko n'ibiguruka ndetse n'ivyatsi n'amashamba n'inzuzi n'isamaki, byose ndabibahaye, ni mu biganze mu bitegeke ndabibahaye. Shetani yari hariya hirya ariko aravyumva, amaze kuvyumva arajingitwa, arashavura, acavuga ati reka nzogende byose ndavyonone ndavyice ndabitabayange. Arabitabayanga. Nuko amaze kubitabayanga yaraje ahenda Eva. Amaze guhenda Eva, bwa utegetsi na bwa bubasha barabwakwa, shetani abarabuyoye abarabutwaye. Uravyumva? Nukuvuga rero yuko ubutegetsi bw'umwana w'umuntu bwerekana neza yuko umuntu yahawe uburenganzira ku munsi wa gatandatu, ari wo munsi yaremeweko, niho yahawe urupapuro rw'umutsindo, niho yahawe ikibari, urupapuro rumwemeza yuko abaye umukuru ku isi, ategeka isi, abaye umutegetsi w'isi. Mu yandi majambo, Adamu yabaye umwami wa mbere ku isi, niwe yabaye umwami, niwe yategeka. Ariko ubwo bwami yaciye bwakwa n'umwanya udaheze, shetani yaciye arabumunyaga, aca afata bwa butunzi arabutegeka. Shetani abari wafata bwa bwami abari wabuyobora. Kuva ico gihe mu buryo bugaragara, shetani niwe yaciye atangura ko ari we atangura gukontorora ku kiremwa muntu, kubera yuko yahenze Eva nawe agaha Adamu camwa. Bamaze kukirya baca batangura gucumura, maze barihweza basanga bari gusa. None rero niho igiharuro gatandatu cavuye. Ica mbere, umuntu yaremwe ku munsi wa gatandatu. Amaze kuremwa ku munsi wa gatandatu ahabwa ububasha bwo gutegeka isi no kuba umwami wo ku isi. Hanyuma ikigize kabiri, bwa bwami na bwa butegetsi na bwa bubasha bwahawe umwana w'umuntu yaremwe ku munsi wa gatandatu, shetani yarabumunyaze aba ari we abutwara. Yaho rero niho byagaragaye yuko by'amajana 666 bigaruka kwerekana neza yuko ari gihe umuntu yari yaraherewe ububasha n'inganji no gutegeka hano mu isi. Cya gikoko rero gica ciyambika iyo migara yo kugira ngo nico gitegeka hano mu isi. None rero ico gikoko arico Antikristo cafashe ayo mayeri yo guhenda
Adamu na Eva kikaza kubatwara ubutegetsi. Nico cagarutse igihe Adamu wa kabiri Yesu Kristo amaze kudupfira ku musaraba i Karvari i Golgota. Inyuma yuko Yesu Kristo amaze gucungura ishengero ry'Imana, niho wa mwansi shetani yagarutse kuza kuvugira mu gutwi abakristo ba mbere. Mu kubazimiza yatanguye kubica, abica nabi, intumwa ziricwa, abantu baricwa, abandi baricwa, eka birononekara. Mu nyuma niho amaze kubona yuko byabaye urudubi, yaciye aza kunywana n'abakristo. Mu yandi majambo, barashingiranye. Yaraje atangura kugiranira amasezerano n'abakristo bo mu gihe intumwa zari zaravuyeho. Bari baracikishijwe yondoyondo, abandi barahunze. Insengero zose zisigaye zuzuyemwo abapagani gusa. Maze rero habaho kunywana, maze baraheza bahana amasezerano. Baravuga bati kugira ngo tubareke kubica nimukureho isabato. Kugira ngo tubareke kubica isabato iravuyeho, mugabo tubahaye umunsi wo gusenga, ni ku munsi wa mbere w'iminsi indwi. Kandi uwo munsi nawo nticitwa umunsi wa mbere w'iminsi indwi, ugiye kuzohora witwa umunsi w'indwi. Hanyuma isabato iravuyeho, isabato izohora yitwa umunsi wa gatandatu. Urumva yuko igiharuro c'Imana co mw'itanguriro kiravuyeho. Ica kabiri, isabato iravuyeho. Urumva yuko gusenga ku munsi w'Imana ntivyari bibi, kuko niwo munsi Yesu yazukiyeko. Ariko icavyononye nuko bawise umunsi w'indwi mu gishingo cy'uko bari kuwita umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Kandi ica kabiri nuko bakuyeho ububasha n'ubushobozi bw'isabato, kandi isabato yagomba kuguma yubahirizwa. Yesu yarayubahirije, n'intumwa zarayubahirije. Mwene data, ngira nkubwire ingene ibintu byifashe rero. Abafise udukaramu bandike maze bakurikirane neza. Yesu Kristo mu kubahiriza isabato, ngira nkubwire uko byari bimeze. Yesu Kristo yaradupfiriye, adupfira ku musaraba, ari ku munsi wa gatandatu, ariwo bita Yom Shishi muri Bibiliya. Mu gitabo c'Abaheburayo, mu rurimi rw'Igiheburayo byitwa Yom Shishi, mu kirundi ciwacu ni ku munsi ugira gatandatu. Nuko rero uwo munsi Yesu aradupfira. Reka turabe ayo majambo abitugaragariza mu butumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 23. Ubutumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 23, dusome duhereye ku murongo wa 54. Haravuga ngo wari umunsi wo kwitegurira isabato igirishike. Abagore bari bavanye na Yesu i Galilaya bakurikira Yosefu, babona iyo mva n'ingene ikiziga ciwe gishizwemwo. Basubira inyuma bategura ibimota neza n'amavuta atamirana, kandi ku isabato bararuhuka nk'uko vyagezwe. Abo bagore bararuhuka ku isabato nk'uko vyagezwe. Nagira nkubwire yuko umunsi Yesu yapfiriyeko wari umunsi wa gatandatu wo muri Bibiliya, umunsi wa gatandatu mu Bayuda. None nimba natwe tuvuga tuti ivyo vy'Abayuda n'ibitwara utamena ntavyo dugikeneye, none uzowamukahe? Wamuka hehe? None ko ibi byose vyabereye mu Bayuda, none ko mubigize inyore mukaba muvyanse, none tubagire gute? Erega mubaye, noneho rero mubaye nk'umwana ahiye mu kwaha. Kuko none kuhakanye, ugahakana yuko isabato itagomba kubahirizwa, ugahakana yuko umunsi wa gatandatu atari wo Yesu yapfiriyeko, none bigenze gute? Ko wemeza ko Yesu yapfuye ku gatanu, none ivyo bigenze gute? Wumva tuzogufata gute? Wumva Yesu azogushira mu gitigiri kihe? Mwene data, nuko rero birabonekana neza yuko aba bagore barakurikiranye ku munsi w'isabato bararuhuka. Bitegura kuzoja kumusiga ibimota neza isabato ishize. Hanyuma rero ikindi naco nagira ngo nkubwire yuko Yesu Kristo igihe yacikana yagiye muri mission. Ntabwo kwari gucikana gusa, ahubwo yagiye gukora umurimo. Yabwiye ca gisuma kimwe cihanira hariya ku musaraba, aramubwira ngo uyu munsi urabana nanje muri paradiso. Bisobanurwa ngo
bwa bundi isabato yari ifise ikintu yari igamije gushikako. Yategura umunsi wo kuruhuka ku mwami w'abami azoruhuka mwumva. Byumvikana yuko Yesu yagomba gupfa ku munsi wa gatandatu mu masaha 9. Haleluya, mu masaha 9, kuko kuva saa 6 ubwira kabiri bwarakoranye, hanyuma bugeza saa 9, hanyuma saa 9 igihuzu cahera kiratantamukamo kubiri, Yesu aracikana. Hanyuma rero kuva iyo saa 9 narababwiye yuko guhera isaa saa 9 ku munsi wa gatandatu ibikorwa byo mu rusengero rw'i Yerusalemu baba batanguye kugurura amarembo kugira ngo abaherezi n'abarewi bagende gutunganya gusasa mu rusengero. Kuva saa 9 urusengero rubaguguruye kugira ngo baba binjiye, abakozi b'Imana, abarewi n'abaherezi baba binjiye kugira ngo bagende gutunganya ivy'isabato, bacana amabuji. Murazi ko hari ibiterekwa kw'amatara ndwi, nuko rero baca bacana, baca bakora ibikorwa byo gutunganya isabato kuva saa 9 kugenda kugeza isaa 12. Hanyuma izuba ricekeye sizere bacungana nuko izuba ricekeye isabato ibitanguye. Niko byaba bimeze, ariko batangura gushira mu ngiro isaa 9. Haleluya. Iyo saa 9 rero Yesu yaracikanye maze aca yinjira mu isabato. Yayinjiyemo hakiri kare Yesu n'umuherezi mukuru aruta abandi baherezi bose. Nuko rero ako kanya nyene Yesu yagicikana rwa rurembo hamwe abaherezi baba bagiye gutangura kugurura insengero, imiryango y'urusengero rw'i Yerusalemu rukuru. Uwo mwanya igihuzu cahera caciye cibwiriza guhera iyo saa 9 nyene nk'uko vyagezwe na Mose. Igihuzu caciye cibwiriza kiratantamukamo kubiri. Uwo munsi hari ku munsi wa gatandatu wo muri Bibiliya, ya masaha nyene abaherezi n'abarewi baba batanguye kuza kugurura ngo bagende gutunganya no gusasa no kudomeka no gutunganya ibyo gutegura isabato. Igihuzu caciye cibwiriza gitantamukamo kubiri. Ababibonye nibo babishingiye intahe. Nuko rero mwene data, Yesu aca yinjira mu isabato. Arayinjira, reka nkubwire ukuntu yayinjiyemwo. Yarabwiye ca gisuma ati uyu munsi urabana nanje muri paradiso. Yesu bigaragara yuko agiye mu buruhukiro bw'isabato, kubera yuko yabwiye cya gisuma ati uyu munsi urabana nanje. Haleluya, Imana ihabwe icubahiro. Ayo majambo tuyabona mu butumwa bwiza bwa Luka 23, dusome imirongo 2 yonyene, umurongo wa 42 n'uwa 43. Kandi aravuga ati urahava uzunyibukiye Yesu, aho uzozira mu bwami bwawe. Aramwishura ati ndakubwira ukuri, uyu munsi urabana nanje muri paradiso. Haleluya. Yesu yaragiye kuruhuka mu isabato, mu gupfa kwiwe yagiye muri paradiso. Mwene data, iki kitwemeza kandi kitubwira ukuntu Adamu nawe yarasinzirijwe nk'uko nyene Yesu yapfuye akaja muri paradiso akagenda kuyaga n'iki gisuma. Byumvikana yuko Yesu yagiye kugurura ururembo rw'ijuru muri paradiso kugira ngo abantu bahabwe kwinjira mu bugingo budashira. Nuko rero mwene data, ibi biratwereka ukuntu Adamu wa mbere igihe yari yabuze umufasha bikwiranye, Imana iraza iritegereza isanga koko Adamu arakeneye umufasha. Reka dusome ayo majambo kugira ngo mutahure iki gikorwa bene data, hanyuma rero musobanukirwe neza. Imana ihabwe icubahiro. Itanguriro igihimba ca 2 umurongo wa 18, Uhoraho Imana aravuga ati si vyiza ko uyu muntu yibana wenyene, hinge ndamuronderera umufasha bikwiranye. Mwene data, egome urabona neza yuko igihe Yesu Kristo akora ibikorwa byari bikwiye yuko arondera ishengero akaryigura kugira ngo agishire ari ishengero litagira gasembwa. Rero byari bikwiye yuko Imana imuronderera umufasha, byari bikwiye. Nico catumye Yesu Kristo acumitwa icumu mu rubavu. Gucumitwa icumu mu rubavu bisobanurwa ngo ni kumwe Adamu yasinzirizwa bakamukura mu rubavu, hanyuma bakamuzanira
Eva yamaze kuba umugore. Reka dusome ayo majambo ngaha nyene mu Itanguriro igihimba ca kabiri umurongo wa 21 haravuga ngo maze Uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma, arasinzira amukuramwo urubavu rumwe, ahomeka inyama mu gishingo carwo. Urwo rubavu Uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramwo umugore amuzanira uwo muntu. Maze uwo muntu aravuga ati uyu ni gufa ryo mu magufa yanje n'akara ko mu mara yanje, azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Haleluya! Mwene data, Imana isinziriza Adamu, Imana isinziriza Adamu, imukuramwo igufa, imukuramwo urubavu. Urwo rubavu iragenda Imana iraruhingura maze imuzanira umugore. Umugore, mwene data, ni kubera iki? Aha honyene urashobora guca usobanukirwa igituma ishengero ryitwa umugore, igituma Yesu yitwa umugabo, yitwa umukwe, hanyuma ishengero naryo rikaba ari umugeni. Uca usobanukirwa impamvu Yesu yacumiswe icumu mu rubavu hakava amaraso n'amazi, kugira ngo uyu mugore azoshobore kuronka amazi yo kumwuhagira no kumweza. Amaraso nayo azokora igikorwa co gucungura, kubera yuko umuntu arakenera amaraso amwoza ibyaha, kubera yuko na Adamu na Eva igihe bacumura bacunguwe n'amaraso. Imana mu kubaharira yaciye igenda ifata igikoko iracica, ikura ku rusato. Imaze gukura ku rusato iraza irabambika. Adamu na Eva amaze gucumura yabanje kwica igikoko, ifata urusato rw'igikoko ibaronderera uducocerwa, maze barambara babona kugupfuka ubwambure bwabo. None rero mwene data, biragaragara neza yuko Yesu Kristo ariwe Adamu wa kabiri. Yesu Kristo niwe Adamu wa kabiri. Nuko rero mwene data, Imana ihabwa icubahiro. Nagira ngo dutahure muri uko kwiga izi nyigisho zitubwira iby'umunsi wa gatandatu w'iremwa ry'umwana w'umuntu. Nagira ngo mutahure impamvu turiko turiga izi nyigisho. Hari impamvu zishika zitandatu. Impamvu ya mbere, intumbero nyamukuru ituma izi nyigisho Imana yagombye yuko buri muntu wese aziga, ni kumva zikurikira. Imvo ya mbere nukugira ngo ntihagire umuntu wese yishira hejuru kugira ngo yigira agakomeye, kugira ngo yigira agahambaye. Umuntu wese agomba kumenya yuko tugomba kubaha ivyanditswe vyera, tukabigenda ko tukabikurikirana, tukabikurikiza. Yesu yaravuze ati nta kadome canke akanyuguti canke akazatsa kazovako gushitsa hejuru n'isi bizoviraho. Ibintu byose byovuma bipfa bigahera hako Imana ihindura ku rudome na rumwe rw'ivyo yanditse. Mwene data, iryo jambo uraryumvise? Uraryumva? Iryo jambo ni Yesu ubwiwe yarivuze, nta kanyuguti kagomba kuvako. Nico gituma ico ni ikintu ca mbere kiriko kiratuma turiko turazanirwa izi nyigisho. Bene data, uwo ari we wese atinye, uwo ari we wese yongere gutinya ahuja hose, umenye yuko ishengero ryazimiye rikazimizwa, ariko ko hageze yuko abantu mwikangura, twongere kuvugurura, twongere kunaguka, twongere kugaruka, dusubire ku murongo w'abana b'Imana, dusubire mu kirenge c'intumwa. Intumwa kujya zakora aba ariko dukora. Intumwa ntizagira amadini y'ubudumbidumbi, intumwa ntizagira ivyandagutakiye, amazina y'amarogotano, maraya yuzuye amazina y'amarogotano. Ya mazina y'amarogotano mwama mwibaza ngo ayo mazina y'amarogotano nayahe? Uraza umuntu kwitwa ngo afise izina ngo ryitwa runaka, ngo n'abantu bakijwe amazina meza, kandi abo bantu barazimiye, bakanyuranya mbere bakanka, ntibe bacemera n'isabato, bakazimira mbere bagaca babemeranya n'abapagani, bakazimira mbere bagaca batangura gusenga abatagatifu, bagasenga bapfuye. Abandi nabo bakazimira bagatangura kunyuranya n'ivyanditswe vyera, mugabo mukavuga amazina y'amarogotano, ukaza kurogota wivuga yuko uri umuntu mwiza kandi uri umuntu mubi. Urumva yuko ivyo vyose igihe kirashitse kugira ngo umuntu ace bugufi, yoye kwishira hejuru. Ingingo ya kabiri ituma izi nyigisho ziriko ziraza kuri buri muntu wese, nukugira ngo tugire kubaha. Umuntu yubahe Imana, amenye ko atari we yiremye. Umenye ko atari we wiremye mwene data, ntabwo ari we wiremye.
ikintu cyose gifise uwakiremye. Nimureke gupfa guhonyanga ibintu. Abantu bariko bariteza inshinge ngo ni ukugira ngo bace imbyaro. Mumenye yuko Imana yavuze ngo murondoke mugwire mwuzure isi. None kuhoraho yavuze iryo jambo, none nawe ugaca uvuga ngo ivyo byose ngo byaraheze, ngo imyaka yacera myinshi, Imana ngo ntikiri kuvyo yanditse, ngo Imana ntikiri kuvyo yavuze. Ugaca ugenda ugaca uvuga ati jewe nzovyara akana kamwe, ati mbere nako nyene nshatse ati nobihagarika. Abandi bati jewe nzovyara agakobwa gusa, ati ubundi nawe ati jewe nzovyara agahungu gusa, canke ati nshaka duhungu tubiri gusa. Bikaba birahereye aho. Ivyo byose umenye yuko aho nta kubaha kurimwo, nta gutinya Imana kurimwo. Ica gatatu kiriko kiratuma tubandanyiza inyigisho nukugira ngo tumenye guharura iminsi yo mu ndwi. Intumbero nyamukuru nukugira ngo tumenye guharura iminsi yo mu ndwi. Umenye guharura umunsi wa mbere w'iminsi ndwi, ukamenya ko ari wo witwa Yom Rishon, niwo munsi Yesu yazukiyeko. Hanyuma ukamenya kandi ukamenya guharura warumya wageza ku munsi w'indwi, ukamenya ko ari ku isabato. Ayo niyo majambo atuma tugomba kugira ngo twige iminsi yo mu ndwi, tukamenya kubiharura, kuko Imana yoyo niyo yaremye ijuru n'isi. Ntizoshaka, ntizoha icubahiro uyundi, ntizoshaka ko igikorwa yaremye kizimangana uko gusa. Yopfumiza igahana, yopfumiza igasenya, ikabikuraho. Hagiye kuza ikibengebenge gikaze, kigiye kuza gitongore, kubera ko abantu bagararije bakanka kumvira. None hera bagiye kumvirayo. Nimuze twihane, nimuze duce bugufi bene data, nimuze turimbura ibi bintu, kuko Imana ntizoreka ngo ibintu ngo abantu bakomeze kuzimiza no kuzimira, hanyuma hakabura nagica, hakabura n'igitabara. Nuwovuga bagacavuga ngo nibiki, ngo ararimenye, ngo araryubahutse, ngo aragararije. Abandi bakavuga ngo ntacubaha, ngo ntiyubaha abategetsi, ngo ntiyubaha ngo abakuru, ngo ntiyubaha abarongozi b'amashengero. Nguko nta kubaha kurimwo. Mwene data, najya nkubwira yuko ugomba kumenya guharura iminsi y'Imana, ugomba kumenya guharura iminsi yo muri Bibiliya, ugomba kugorora ururimi, ukareka kuvuga ibinyoma, ukareka kwigisha abana ibinyoma ubazimiza. Abana benshi bamaze gukurira mu buzimire, abantu benshi bariko barakurira mu buyobe, bazimira, bakazimizwa nabo bazimuruye. None mwumva bizogenda gute? Mwumva abantu bazokirira hehe? Mwumva ari ndazo za gutabara? Erega Yesu yaramaze kudupfira, yapfuye rimwe rizima. Iki gikorwa nimukireke kivugwe, nimureke abakozi b'Imana bakivuge. Ab'Imana yatumye kuza gusemerera bavuge, nimutange uburenganzira. Mureke abavuga ubutumwa bavuge ubutumwa bwiza, mureke ivyanditswe vyera bivugwe, nimureke mpwemu yera asemerere, abwira abantu guhindura. Nimutegura inzira y'Uhoraho, mugorore iz'ibihamo ziwe. Umwonga wose n'uturambi bizokuzuzwa, ahari umwonga hazotega, kugira ngo basenere inzira z'Uhoraho, kugira ngo Yesu Kristo abone ingene aza. Nimutegure bene data, Yesu araje. Nimutegure bene data, Yesu araje. Nuko rero tubandanye. Ubugira kane nukugira ngo turwanye ikinyoma. Intumbero nyamukuru yo kugira ngo izi nyigisho zize nukugira ngo turwanye ikinyoma. Iki kinyoma caje kigahitana abantu y'imyaka yose. Narababwiye guhera mu kinjana ca 321, igihe wa mutegetsi yashinga amategeko yo guhindura isabato, kuza kugeza ejo bundi mu mwaka w'1740, igihe batangura gupropoza ivy'iyi minsi ngo babishire kuri agenda, kuri kalendriye. Urumva yuko atari kera. Byatanguye gutyo buke. Ndabahaye akarorero, ni nk'uko uno munsi coronavirus yaje ikabuza abantu gusubira kuramukanya. Abantu aho gukuramukanya bagahana ingumu, bagaterana ibihaya, bakaduza intoke, abandi bakakora bya bindi by'amacensi. None ibyo byose ko babikora, ndagira ngo nkubaze, ubu mu myaka izoza abana bazovuka bazi yuko kuramukanya ari guterana ingumu. Naho uzobabwira ati oya, ivyo ntivyahahoze kera abantu bahana umukono, ivyo ntivyahahoze. Nimureke abo bana bazokura, bazokubwira bati wowe wa musaza we,
ati ibyo uri kuravuga ati twebwe twakuze dusanga mukuramukanya baterana ibihaya ati baterana ingumu ati intoki barazipfunga none ko bitanguye uyu mwaka wa 2021 w'ibihumbi 2021 none wumva unubona yuko umugambi mubisha utangura buke hanyuma ugahitana isi yose. Uko niko rero tugomba guhaguruka maze turwanye ikinyoma. Mwene data duhaguruke turwanye ikinyoma. Haguruka mukenyezi urwanye ikinyoma, haguruka mugabo urwanye ikinyoma, haguruka musore urwanye ikinyoma, haguruka mukenyezi mwigeme urwanye ikinyoma. Nagira ngo nsabe abakozi b'Imana bahaguruke bagwanye ikinyoma, guhera kuba jenama, guhera kuba arimu, guhera kuba vuga butumwa, guhera kuba pastori, no ku ntumwa no kuba apotre. Abo bose nimuhaguruke bene data, za nzego zitanu zizwi nizihaguruke, nimuhaguruke muvuga ubutumwa bwiza, mugwanye ikinyoma mu madini, mugwanye ikinyoma mu mashengero. Abantu barazimiye, abantu bagiye gupfa bahagaze, abantu bapfuye bagenda, abantu bakimenye baja niyo bava. Nimuze dutegura inzira y'Uhoraho, nimuze tugororize ibihamo ziwe bene data. Nuko rero ica gatanu gituma izi nyigisho turiko turazikurikirana nukuvuga ngo umuntu amenye ahagarukiriza, umuntu amenye ahagarukiriza, amenye yuko atagomba kurenga karimbi. Abantu benshi baragiye hejuru y'Imana, abantu benshi baragararije. Birakwiye ko umuntu amenya ahagarukira, umenya karimbi, umenye ko hariho ibintu ntarengwa, hariho ibintu bitarengwa. Mwene data ndagira ngo nkubwire yuko iri tegeko n'iribwirizwa ry'isabato ntabwo ari umuntu yarishinze, ntabwo ari umuntu yarishinze. Kandi urabona no mu isezerano risha naho wozingurura ahantu hose bagiye baryubahiriza. Rero hariho ibwirizwa ntarengwa. Iri bwirizwa ry'isabato riri mu mabwirizwa 10, ryashizwe mu mabwirizwa 10. None ko mu mabwirizwa 10 atana rimwe rivamwo, none ko gusambana ari icaha kandi gusambana kikaba kiri mu mabwirizwa 10, none ko kwica ari icaha kandi kwica kukaba kuri mu mabwirizwa 10. Mwene data, nuko rero iryo bwirizwa naryo ntiryakuweho. Ni nkuko Yesu yavuga ngo mwarumvise ko byavuzwe ngo umuntu ntagasambane. None ko Yesu yabikoze ko iyo commentaire agaca avuga ati mbere ahubwo uhora umugore akamwipfuza abamaze gusambana. None ko yabivuze ko ugira ngo yarahinduye ibwirizwa. None ko yavuze ati ku munsi w'isabato biremerewe ko umuntu akiza uyundi, avura uyundi, atabara uyundi, afasha uyundi. None ugira ngo yavuze ngo ndafuse ndahagaritse isabato. Ibyo bintu muragomba kumenya yuko hari hakarimbi umuntu agomba kugarukirako. Kirazira kugira ngo mutangure kunyuranya n'amajambo y'Imana, kuko ugabanya Imana nayo izomugabanya. Ku byanditswe muri iki gitabo uwungurirako nawe Imana izomwungurirako. Muzoba muraraba abantu bose muriko muragwanya ibi, mukumva yuko ndiko ndababwira ibitari byo, mwebwe mwese muzovyibonera wa munsi ntihagera. Nico gituma ndasemereye, ndasavye abantu bose nibakure hasi. Hinduka utariwe tirinze kuraba uwo mubangikanye. Hinduka utari urarinda kubaza ngo nzorinda kuza kubaza pastori ngo abinsobanurire. Hinduka utarinze kubaza ngo nzorinda kugenda gukoresha inama ngo hanyuma ngo turabe ngo nitwaba turi benshi ngo duheze tuvyemeze. Hinduka utari wo gukoresha amanama, utarinze kubaza no kugira ngo umuntu wese iyo batereye amagara hejuru umwe wese asama yiwe. Nico gituma nawe birakwiye yuko awusama amagara yawe, umwe wese azokuyikorerera uwiwe mutwaro. Imitwaro y'amadini, hari abantu benshi bagiye kuzogwa mu muriro bikoreye imitwaro, bikoreye abantu bagenda babiremetse babatwara muri Gehenomu kubera yuko babazimije, nabo bagaca baja nago bagatendekera. None bazogira gute? Bazotabagwa nande ku mucunguzi bamwirengagije bakamwiyamiriza. Bene data, nimuze duhagarare mu kwizera, duhagarare mu bushobozi bw'Imana, duhagarare no mu gakiza. Nuko rero ica gatandatu ari naco canyuma muri izi nyigo zitandatu zituma tugomba kugira ngo twige aya majambo y'Imana kandi tuyasobanukirwe, no kugira ngo umuntu amenye ko Imana ari iri hejuru ya byose, ari iri hejuru ya byose. Imana yacu ni iri hejuru ya byose, Imana yacu ni iri hejuru ya byose. Hari abantu benshi batinya ngo Antikristo ngo agiye kuza, ngo mbega mwumva bizogenda gute?
ngo abazi amakuru mashasha ngo nibatangure kutubarira ngo umenga ngo babivuze, abandi bakumva ngo umenga hari ibyo bavuze, abandi ngo mbere ngo babivuze. Najya nkubwira yuko ikintu ca mbere ugomba gutinya, utinya Imana, utinya yiheza kwica umuntu igahindukira ikamukorokereza no muri Gehinomu. Iyo niyo dukwiye gutinya bene data. Nayo iyo Antikristo ni kiremwa nkawe, ni kiremwa nkanje, n'umuntu nkawe, ni kiremwa nkawe, azoza ari umuntu nkawe, ni wa mwana wo kuranduka, azoza kwishira hejuru yicitwa Imana cyose gisengwa. Ariko ndagira ndakubwira yuko nubwo wo kwemera bakakwica ntaco bizaba bitwaye, kuko urupfu nago nirembo ry'ijuru. Bene data, nimuze rero, nimuze tumenye ko hari ikwiye gutinywa, ikwiye kubahwa, niyo Mana yo mwijuru, niyo Mana data wa twese, niyo Mana ishobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Imana avuga ngo tureme umuntu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibikoko byo mu ishamba, aganze ibimera byose, ndetse aganze isi ayirime. Tureme umuntu. Imana yakoresheje ijambo bita ubwinshi muri pluriel, mu bwinshi. Ivyo bita Imana yivuze mu izina rya Elohimu. Elohimu, Elohimu bisobanurwa ngo mu Giheburayo bivuze ngo ubwinshi canke Imana nyinshi. Imana nyinshi bisobanurwa ngo Imana yari kumwe n'umwana wa Yesu Kristo igihe bariko bararema. Hanyuma rero muri uko kurema aho nyene mpwemu yera yaciyaza ku murongo wa 2, kuko iyo Elohimu mu Giheburayo, Imana hano iravuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Iyi ni Imana igaragara, Imana data, umuremyi wa byose. Hanyuma ku murongo wa 2 ngo isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza warupfutse idamba, kandi mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Urabona yuko hano mpwemu yera yagaragayemo, yatambatamba hejuru y'amazi. Rero hano ufashe ku murongo wa mbere, hano havuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Hano mu gitabo cy'Igiheburayo bavuga bati ubwa mbere na mbere Elohimu yaremye ijuru n'isi. Elohimu, iyo eme mu Giheburayo bivuze pluriel, bivuze ubwinshi. Ni nkuko mu Gifaransa bashamwo ese, mu Giheburayo bakoresha urudome eme, pluriel. Ubwa mbere na mbere Elohimu yaremye ijuru n'isi. Imana data yo mwijuru yari kumwe n'umwana wayo mu kurema. Haleluya. Mu kurema yakoresheje ubwinshi. Hanyuma irakomeza ku murongo wa 2 duca tubona mpwemu yera, ubutatu bw'Imana. Naho hacavuga ngo kandi mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Mwene data, urabona yuko ubutatu bw'Imana buramaze kugaragara hano hantu buramaze kugaragara. Nuko rero Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Muri iki gihe kandi Imana yarakomeje kandi irabandanya ku murongo wa 26 ikoresha ubwinshi. Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga. Imana iravuga ati tureme. Mu rurimi rw'ikirundi urudome te ruvuze ubwinshi, tureme. Ntabwo yavuze ati ngira ndeme, yavuze ati tureme. None ko yavuze tureme, bari bangahe? Ku murongo wa mbere havuga ngo Elohimu. Ubwa mbere na mbere Elohimu, ubwa mbere na mbere Imana nyinshi. Mu Giheburayo niko bivuga, Elohimu bivuze Imana nyinshi. None rero mu by'ukuri igiharuro bibiri bivuze ubwinshi. Imana yari kumwe n'umwana wa Yesu Kristo. Nico gituma mwene data nagira nkubwire ngo Yohana niwe yaje kubisobanura, abivuga neza ngo ubwa mbere na mbere jambo yari Imana, ngo kandi uwo jambo reka nkubwire ingene vyanditswe hano mu butumwa bwiza bwa Yohana, uco sobanukirwa neza. Ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Haleluya. Byose byaremwe nawe mwene data. Uyu jambo w'Imana yari kumwe na Elohimu. Elohimu Imana yivuze mu bwinshi kugira ngo areme. Jambo w'Imana yari kumwe nawe. Jambo w'Imana ariwe bwenge dusoma mu gitabo c'Imigani, ariwe jambo w'Imana dusoma muri ubutumwa bwiza bwa Yohana. Niwe Yesu Kristo, umwana w'Imana w'ikinege. None rero mwene data,
tugomba guha Imana icubahiro, tugomba gutazira Imana, tugomba guha Imana icubahiro mwene data. Nuko rero Yesu abagirire neza. Ndararikiye umuntu wese w'umukristo, umwana w'Imana, ahari hose ace bugufi, dufatanyire isengesho yo gushima Imana no gutazira Imana, kuko Imana yacu igira neza. Haleluya. Wera data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye. Nuhabwe icubahiro, amashimwe na yawe. Warakoze kurema, warakoze kudushiraho, warakoze kutuzanira umukiza ari we Yesu Kristo, yaradupfiriye. Haleluya. Ndagushimiye mwami. Ndasengeye umuntu wese kugira ngo amenye guharura iminsi yo mu ndwi, amenye guharura umunsi w'isabato n'umunsi wa mbere w'iminsi indwi, amenye guharura n'iyi minsi mwami mu rurimi rwiza ruvugwa muri Bibiliya, ariko izindi ndimi za gipagani nizicibwe nizikugweho, dutangure kumenya imvugo y'Imana ndetse n'iy'abakristo. Urakoze, ndabigushimiye. Ndasengeye abana b'Imana bose aho bari hose, ndasengeye gurupe b'amaso, ndasengeye umukristo wese ahari hose munsi y'ijuru yongere kwakira aya majambo y'ubutumwa bwiza. Ndasabye nk'emu yera dusobanurire, adutahuze, dusobanukirwe, dutahure, tumenye ko Imana yacu dukunda, iragomba ko dukizwa, iragomba ko tumenya, iragomba ko dutahura. Urakoze kudutahuje, urakoze kudusobanuriye. Izina ryawe rihabwa icubahiro, ndabisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwene data ufise ikibazo, udutelefone kuri izi telefone zikurikira: igiharuro kimwe 819 588 ubusa ubusa indwi indwi. Mwese abo dufatanije iri jambo ry'Imana, ndabipfurije imigisha y'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom shalom.